Ndabi. Cameraman bereke ni nyinya cyangwa. Iyo ni nyinya. Ndasanga baciye kumenya. Hari ndasanga baca kumenya hamwe ni nyinya. Brother. Ni ibibazo byinshi cyane. Brother ndakubwiye twarasabye imisada. Ibintu byandi birakorotse. Brother ndakubwiye twarasabye imisada. Twarasabye ibintu byinshi bitandukanye. Urazi sawa twagiye uyu muntu utagira umuntu waye ni umuntu waye reka nibyo man kwanza mikro man cyane bihe bikiganiro no kurimara ubuseri buravuyemo nayibona kwanza turi mu kiganiro siragureta ciyemwo tumaranye iganiro siraguna ciyemwo siraguze gukorana mu mufuko siraguna ciyemwo siraguze ivuga yuko nabyibagiye kwera nsanganyije brother ariko yaragerageje gukwepesha je na Natasha kubonana ko mwobonana na Natasha ubwa mbere ndabivuze kuri media yari yambwiye ko tuzokunda tubonane na Natasha ko yari yankunze ariko yaragize uburyo bwose arabikwepesha ku buryo duhurira na Boris yitwa Boris kabizi duhurira na Boris iwiwe Natasha yaje kumuraba aramubaza wa mudoga mugira ngo siwe akamubwira ko atari wewe atari jewe yumvira ico kintu nka Dramati turiko turababana apana muri hit mu byafisi Dramati turiko turababana kubiyo ndaye byatunze yego byatunze turiko turako Dramati musumbye amahera oya namahera namusumbye turiko turababana nuneranye turiko turababana kuba naragiye muri we nsanga afise gitanda na jemena ndagifise ngenda muri we nsanga afise intebe na jemena ndayifise intebe imwe muri ndayifise sanga muri wiwe arafise agafrigo figi wanje ndiko ndayiteganya kuyigura urumva byose ndiko ndamwababa Yes, 1, 2, everybody, and my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Oh yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Anagarutse rero hamunda kubwira byinshi muri entertainment, hamunda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Already is a gentleman. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumena Elfet Calf, ni watuma image igushikira imeze fresh sana, ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. Ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show cya kiganiro kigwa akajyo keza kumenya makuru y'abastar ako kumenya makuru y'ivyamamare ati pega ivyamamare vyacu bibayeho gute pega abastar bacu ubabayeho gute my name is Radio. This tubabwiza ukuri show agisa uno musi rero mu bwami bwa Lloyd TV dufise umwe mu bakomedian uvuga yuko bafise impano bafise talent babikora neza muri industry wagwan yeah Malezo ma connection gasore kari akompa twende ni Marezo ma connection gasore kari akompanye niho nibereye umusazi mushasha ibintu nk'ivyo nyene numvise ko turi kumwe ni radio ese nzi yuko abantu muza kumviriza ku radio mwumviriza no kuri televiziyo cyo ni kibazo ushaka ndakwishure cyangwa shaka wishura abakunzi ba Lloyd TV je aho ndumva biratahuje mbaza twumva turi kumwe na radio no kuri televiziyo sinzire ko tuza kuvyumviriza no kuri radio hamwe no kuri televiziyo we wumva wavyumvira wavuze we deja wamaze kuvuga kuri kumwe ni radio ni televiziyo rero numva ko uvyumviza hose ya nimba rero TV sigaye ifise radio n'iterambere mu gihugu wagwana hey bless man bless sasa brother biri gute bro ndashima Imana meze neza cyane ubuzima ni good biriko biragenda tu ego ndamukiza akunzi ba Lloyd TV kwanda bro byetse mu meze neza bro bakunzi ba Lloyd TV muragumye muragiye imyumbati ni Mr Marezo subirago bro twende sasa bro ya ni Marezo ma connection gasore kari akompanye wao ndi nyene mumenyereye yuko ari Mr Nyinyi bereke neza emera nkwegera imbere gato egera imbere gato bereke egera imbere ubereke hari abakobwa batanezerwa ndiko nderekana amenyo yabo agera espace y'umukobwa nkunda egera imbere ubereke basika egera imbere ubereke gatoya bro system
ndakunda inyinyi yanje ndakunda uko meze mu kanwa burya imana hari ukuntu ifatika kurundira ibintu mu kanwa byinshi ariko Imana yandundiyemo duke yiterera tumwe n'utundino byaguye en désordre niyo mpamvu usanga harimo n'ibihatane ukuntu ariko iyi nyinyi ndayikunda vraiment isofa n'abademu bankunda bose bakunda inyinyi. Sasa brother uvuze inyinyi tukiri ngaho nyene bakoze ba TV inyinyi nakana Imana iba yarakuremanye gatandukanye amenyo gatoya ariko umujama havuye yamenya abiri ayita inyinya. Reka kubeshya sikuvuga uko umviriza kamera amapengu ushatse kuvuga kara amapengu amapengu na yabakene naje nyikenye stadiri yara amapengu nubwo bufise inyinyu kenye na mapengu ariko ubunye nifashe ndiko ndaza katangwe kwitwa inyinyi bari kuri adujaye ndiko ndatera imbere mu kazi nkora nka comedy Imana ikirameze gira bisigura ati ubunye sinki kita amapengu n'inyinya kuko mbonye ni muka bereke basi yo nyinya basi baraye ko ari nyinya abakozi ba TV baze kwemeza cameraman egereza vraiment egera imbere gatoya sogea mbere kidogo cameraman bereke ni nyinya cyangwa iyo ni nyinya hari indasa kubaca kumenya amenye nyinya we murafina. Sasa brother baza tubwire iyo nyinya yaje gute kuko sindemanwa sindemanwa iyo nyinya yaje gute bisigura we nturatahura inyinyi ni ndemanwa bisigura nubwo Imana yoba yangiriye yaramenye yavuye Imana yari yaramaze kurema yuko azovayo urumva gusa ukuntu byaje ni story ndende ikiganiro cica kiba kirekire gashaka tubivuge kuko je ndabona yuko iyo nyinya nkuko byivugiye ati ni nyinya ariko ndabona sindemanwa yaje gute ukuntu byagenze je ndi umuntu wa mbere nakunda ama game umva game by phone rero ndavuga ati umugenzi niza telefone gereza micro micro aha sawa umugenzi wanje ambwira ati reka ndagutize telefone wirungikire game shasha nanye vuga ati yego nukuri kwimana hari mwijoro brother hari sangapi saa 3 z'ijoro izo saa 3 z'ijoro nirungikiye game ndayirungika rero ndayirungika ngenda mwibarabara hari ahantu rero hari umuferege wakatira ko nyine uku korosi rero nanje ndiko ndamanuka hagukata cyandabandanye bya muferege kubisi ndana amenyo rero n'imvizi amenyo biti ntaragandagenda uko bana nakubise ko kenge bwonye nawe nyine babura kwekereye sinagira na gato cyandabyuka sinikanguye nikanguye numva maraso nkoze ngaha siniyumviriye yuko mu kanwa hoba habaye karabaye cyandataha muhira ndiko ndataha kitse muhira ajya niyugumuye siniyugumuye sanga ibintu byarongerekanye mu kanwa itiyo yatobotse ibintu ni hatanda ndavuga ati kakomara mama cyambuga tereka ndambwire mama mugabo nakora ukunye mumva espace yabaye bakora gute nagira uko urumva stitike mumva kabaye mu kanwa nja negera mbwira mama ndabira ariyo ariyo mama na wati wapi mwana ntakiriyo byagenze gute uwo munsi ndavuga ati karabaye Imana rero ni yacihagorego cyandaja ku mavi none Imana kwamenya avuyeyo usenga uvuga gute abwira Imana kubera mama yarakunda kumvugishwa akambwira ngo mwana nje ntusenga Imana izoguhana cyandambwinja ku mavi nanje ati Imana aya menyu yakuyeyo ntahura nja gusenga ubu naho ngize ijombo ubona ko nzohonyorayo ubu naho ngize ijombo Imana ubona nzohonyorayo urumva nani biza byabyinyo bimanuka ukunya ajya amenya manuka uku namenyo ibane bakuvuga ati izina ni ryo muntu re ajya amenya iyo afise maremare nubwo uje kwakakaza ahantu baca bakwibwira wana ko numukomeje najya kwakakaza mwishira hamwe runako zomba ngoba uri umurimyi stadiri kubera amenyo ngo namasukana rero Imana imaze kuyakura amagati none kuko yo yamasuka ubu naho ugize amapengu izombi direct umva je kweri nagakumi nzo ewana ngiye gupfa umva ndashaje direct nta bintu byo guca mu myaka 50-70 sazi cyarimwe ushaje Imana ndanumva igiri bivuye mu ijuru rimanuka ati mwana wanje ni wihangane wirabe mu kiyo ndavuga ati yoho no kwiraba no caniyanga no caniniga wana direct no caniniga ndiraba siko nkwenze gato kumona ego mengo ndi myiza gusumba ani ivyinyo byamanuka kamengo na maportemanto ashira ku munsi arateka vrem akasura karasesutse inyinyi ni fresh Imana imbwira ati yo ntuzoyita amapengo mu izina rya Yesu yo ni nyinyi nanje ndaki ati ndacaki inyinyi mu izina rya Yesu
amen ko niko byagenze amen sasa brother ndashaka kubaza gatoya mbega umwigeme mwari mukundana ico gihe byari bimeze gute byagenze gute ko iyo musomanya naho byagenda yo Sofia icyo gihe nta mwigeme nari mfite dukundanye wapi amenye yavuye ntararonka umwigeme ndibaza niyo yaningireyo kutaronka umwigeme kuko nafite ibyinyo birebire nuko byari byinyo hano nabibizi man iginyo ryaravuyeyo espace uzura biginyo nirirere mon cher iginyo ubonye aka espace ko ngaho ubona kari gato ariko iginyo jeje wanje ahanye kuri espace ryari double rero ivuye no rugurure ni hora wamengo rivuye mu duru urumva ryarakorotse espace ni rutoki kati mu kamiri ni iginyo ryari mu kanwa nari noroye ndabura urumva ariko nje sanga burya Imana kuyakura yaya imbere yashatse kugabanya ubwinshi bw'amenyo urumva ikora ikintu indeme bushashi rega rigi Imana wihuta uri kurayihutisha ngo ndema ningoga ngende kwisi bona nirageze ntabwishi nakoze cyandizira ku isi kumbe Imana rero yavuze ati nzokumaririra ku isi ayo menyo nzamarira ku isi kirakonesera ku isi iragabanya ngira ka esthétique mu kanwa ubunye na senda yivuga neza cyane aba mapengu mama yangu ntase bavuga vuga twumve se merekeranya zivuga aba mapengu badashobora kuvuga je ndazivuge vuga se vuga se muze murakota mushya muri commentaire se bagiye kurikira fe umengira goye vuga fe inde fe reka kumara amazi imbere y'abantu fe aba mapengu de fe ariko twebwe ni se fe alphabet tuzivuga neza ko Imana yatutereye mwinyinyiri reka vuga neza nesi fe oya uvuga neza ubishatse ndabyandike hejuru neza man correction in neza ibyo tubyihozere namaze kubwira uko amenye yavuyeyo akabazo kanyuma kwanza imbere ko tuja ku mpano yawe navuga muri comedy akabazo kanyuma umwigeme mwakundanye wa mbere imbere yuko uronka iyo nyinya nkuko wayisinyinya byari bimeze gute cyewe ugenda kunda hageze ko musomana byari bimeze gute hari ikibazo rero hageze ko dusumana ariko abantu bakunze kwita babyita gute bimwe abazungu batwigishije ngo tiralange urabona bijya by'akariri hajya rero bijya bigezweho ni haba ingorane n'ikibazo kuko ururima ricisha karucisha mu mapengo y'abandi gusa rero usanga twika guma yumva uburyohe bwo ka espace ka minyororo ega hari ukuntu mutazi yuko bijya bintu bijya biryohera abantu bafise inyinya abantu badafise inyinya bajyana iminwa abafise inyinya nabo bajyana ururimi rero bijyanye bimaze kuba nuko nyene Agese wakuzi ba TV narakubwiye ati no musi ndi kumwe n'umwe mu banyempano uvuga yuko uburundi bufise n'umwe mu comedy beza no kwemeza neza yuko bafise talent bafise impano sasa brother bimeze gute kwanza muri game bro ndavuga ku mpano yawe ya comedy bimeze neza cyane kuko ndashima Imana ko ntambwe ngeze ko si nkiya kera urazi yuko muri industry y'u Burundi dufise abakomediye benshi cyane kandi ariko barabikora neza ariko sinzi yuko kugira ubace ko cyangwa ubashikire ntibiba byoroshe ariko aho ngeze ndashima Imana kuko na bamwe mu bari yuko barabikora barabivuga ati peti yangu respect uri kuraza uri kuratuhabura uri kuratujigumiza bagasore na bamutima ntibakijyama kubera jewe ubwoba ni bwose nuko nyene bande batakijyama aro gasore na mutima n'abandi bose ntibakijyama ubwoba ni bwose banyiyumvira ati kajya gapeti karaje marezo ma connection gasore kare akompanye ubunye ntera imbeho abastar rero batera imbeho ndabatera imbeho sasa brother ndashaka ko batubwire ni zese lagu maze guhura nazo gero no musi bro brother ni ibibazo byinshi cyane brother ndakubwiye twarasabye imisada ibintu byandi birakorotse brother ndakubwiye twarasabye imisada twarasabye ibintu byinshi bitandukanye urumva twarasabye ibintu byinshi bitandukanye urazi sawa twagiye uyu muntu utagira umuntu wayo ni mwe wayo reka nibyo man kwanza mikro man cyane biye bikiganiro no kubimara ubuseri buravuyemo nayibona kwanza turi mu kiganiro siragure naciyemwo tumana ikiganiro siraguna ciyemwo siraguze gukorana mu mufuko
Siragu naciyemwo siragu zivugwa yuko nabyibagiye kwera ntanganyije brad system sawa twagiye sirago ni nyinshi cyane kandi ziteye ikigongwe kandi zibabaje sana urazi kugira muri no mwanya ushore gushika ugeze tari abandi basitari bariko barakora cyane kandi badasinzira ijoro no murango ni ibintu bigoye sana mani ndakubwiza ukuri je natanguranye na Yasoni abantu benshi barabizi ariko naraciye mu bibazo ingorane kugira nshobore gushika ungeze narihanganye narateyemo amafaranga yiwanje muhira byarabaye imishwano muhira baratwe no kunyirukana nzira comedy ariko ndabandanya nsenga n'Imana mbwira ati Imana il faut toujours te contrôler ingabire yanje yani sirago gusa ni nyinshi cyane kandi kuzivugira imbere ya kamera vraiment byose ngasanga narizi ndashaka tubivuge brother because gituma nakurondeye ndashaka tuyage kugira ngo bamwe mu bakunzi bawe ndavuga abantu bagukurikirana kuko umuntu wese yakora ibintu like arafise abantu bamukunda urafise abafana bawe hari abafana babifuza kumenya ubuzima waciyemo kugira ugeze no munsi bro ya brother Jija mbere ntabavye mfise ibyo birazwi ntabavye mfise ariko narigwanye kubwo bishobotse bwose aho nari mbaye nasanzwe mbaye kwa sister natanguye comedy 2017 sindi umwana wa kera cyane nk'abandi ba star ariko natanguye 2017 ndabyirukamo cyane atabufasha atacipfu na ca ruguru nkoresha telefone ngushutinga video telefone yayitera urayibona nkafata telefone nkashutinga nkaca ndabikora mu application twakoresha ya FIFA video urayibona nkakora video nkayipostinga iyo video ishitse kuri Facebook ntiyazibona umva gico bana amahigwe nagira babona amapengu gusa nandi ibindi byose ntabyo babona urumva rero ndavuga ati zisirago inkwiye kuzivamwo ndagira kunzi abantu abagenzi twe dufite bose baramvako urumva aba boss benshi rero twanahura bakanyemerera nzo gufasha urabizi nina nini bashikanye ibyuma bro bigaca bihinduka ubagaca birondera aba journalist abantu bamenyekanye ukazoma ngasigira akorana na bamutima na bagasore twebwe bato bagaca baduta urumva brother aba boss benshi baratugwishije tubarindira imyaka ariko badutakariza igihe bahubwiye ati werindira nzogufasha urumva bagira kubizana ivyo bintu man ntibinagufasha narita ko nkarondera amahera yiwanje ndibuka nararondeye umuntu yitwa Kabizi yahorera akorera kwa Natasha iyo mutipe yarambabaje kugeza none umunsi namubwiye ati je nzokora wandeye mu star yakubabaje mu bwoko bumeze gute bro uyo mutipe yitwa Kabizi yabaye umukomedi wa kera naramurondeye yanyemerera kumfasha man narirationa mahera Kabizi yahuriye na Natasha Kabizi kawaida yarasanze akorera muri tip top ni tip top ya Natasha yarasanzwe ayikoreramwo ariko ndakora video wiwimwe Natasha arayikunda ikintu cyacambabaza Natasha amaze kuyikunda yarabimbiye Natasha akunze video zanyu ibintu byinshi biramenyekana ariko yaragerageje gukwepesha je na Natasha kubonana ko mwobonana na Natasha kugira mbere ndabivuze kuri media yari yambwiye ko tuzokunda tubonane na Natasha ko yari yankunze ariko yaragize uburyo bwose arabikwepesha ku buryo duhurira na Boris yitwa Boris Kabizi duhurira na Boris iwiwe Natasha yaje kumuraba aramubaza wa mudoga mubwira ngo siwe akamubwira ko atari wewe atari jewe iyumvira ico kintu Natasha yavuye wiwe aza kwa Boris aje kuraba wewe yaje kuraba jewe yaraje muri iyo tip top ariko yari hagiye ifa mubaze wa mpeti baba peti bakina amakomedi vipi ngo siho bari ni bari seriye ni baboneka ibintu byinshi kandi ari huri uvyumva man narababaye sana utukini ngaho nyene brother kutachi ubwira Natasha ati ni jewe nta source yo kumuyegera Natasha je nari mfise nari ndu underground mubi sana muto no kumuyegera kuje Natasha ntibyari gukunda ariko ndibuka ijambo yambwiye munsi wa nyuma kubera yarangwishije muri shooting natetse injya nazirondeye ku mahera yiwanje n'abakinyi twacanze cyanze turateka injya tugiye guteka izonjya cyanda ndaja kumuda mu telefone ati none ugeze he udushutinge ko watwemereye shuti watemereye ko dushuti ngo mani ndibiri man waguzinga twazitetse ziri hafi gusha tumurindiriye ngo ari ruguru nta gaciro bigeze bampana gato munsi ndababara mpakwa no kurira ndiyumvira ati vraiment ndabihebe cyangwa nta mpano mfise ndazigukina nabyo nzi ndigirisha cyangwa sinigirisha ndababara ndumva byanze ndaja kumuraba bukeye yaravuyeyo acambwira ati peti yangu gendera abandi agatimu ko mukinama wipointamo tuzobona nawe arateye imbere ngo yakwishuye iryo jambo yanyishuye Boris Imana ziwe yaciye aja muri Amerika ariko iryo jambo ndacyagibuka yararimbwiye
ukigendura abantu uja wipwenza ibintu nta mwanya mfise wabyo tuzohura warabaye umusitari warateye imbere man byanteye ingufu yako kajambo yambwiye gusa katumye nkora ntasinzira ijoro n'umurango niyumvira njya gusaba sponsor kwa Yasoni Yasoni ntiyangaye Yasoni yambereye umwana mwiza Yasoni n'ukuri vraiment ndamushimira Yasoni maze kwashika yambwiye tukenenda gukorera iki yambwiye ati je nkeneye nkinane nawe comedy imwe gusanya mu posting Yasoni ambwiye ati byo ntacyo bimaze ikimaze nuko twokorana nkeneye abakibo comedy muri TV wanje Yasoni yarafise sirago diwe na Gasore je ntazi izo nibanga ryabo ariko twakoresha kamera ya Gasore mbaseriye mu gukora comedy zimwe z'umumeje ariko na Yasoni kugira posting byaciye kure urumva na hari byo makora na Yasoni ata posting nitwakinana nabanje kwikinana ko namubwiye ati Yasoni nkeneye kwereka abafana bawe ko this is my new comedy ntariko ndiyunga kuri wewe rero gereka nyine je nyene wowe utarimo Yasoni yambwije muri ngo peti unajiamini sana tagati sana bro turakora ntiya posting cyankora comedy ya Louis Mars comedy ya Louis Mars yarakunzwe cyane kuri YouTube ya Yasoni kuko yari janye n'ibyo mukuru w'abakenyezi yanavuze umva nagiye gusumbya mutima comedy bose bakinye bivuga uko basigaje muhira bahika abana ariko je cyankora creation yiwanje Yasoni bicaye mu nguvu yo kumpostinga rero arampostinga ariko mengo habaye nyine ibintu byo kubura ibikoresho kubera gukoresha kamera imwe na Gasore n'ikibazo acara hagarika siragozi umva bisigura we Yasoni Gasore mwakoresha kamera imwe umva Gasore ageze gushutinga yaraza gutora kamera umva Gasore kawadaga kamera ari ya Gasore kamera ari Gasore umva twakoresha kamera ya Gasore twayitize gusa Yasoni umva Gasore yarabatize Yasoni akankamera Yasoni n'umukameramani mwiza akashutinga tugakora nkakora video comedy ariko ntabisohore mugabo mu nyuma aratinda arabisohora amaze kubisohora biratera imbere birakundwa abantu baramenya buke abafana biwe kuri YouTube yiwe ariko mu nyuma yaho birahagarara kandi bivanye nuko ibikoresho bibuze brother ndaje muri sirago zo kwiyumvira ukuntu nzokora rero kandi ndicara ndabura nuhora kubura kw'ivyo bintu ni Gasore yabatse ya kamera byari bimeze gute ibyo ntabyo nzi ntabyo ndamenya neza uko Yasoni ntabyambwiye ariko kamera mahora mukoresha ya Gasore ntabwo yari ikiboneka yari hari yakoresha Gasore nyene kamera yari hari gusa sinzi gituma Yasoni yahagaritse mu nyuma yaho icyabaye ni kimi narahagaritse ndicara ndiruka mu bintu by'amakomedi nanjye ntangura kwifasha ikintu cyaciye kiza kuba haciye ihiganwa ryabereye ku bashinwa competition iyo competition je ndajya kwiyandikisha ngiye kwiyandikisha baduha inyigisho izo nyigisho baturihira 80,000 ku masaha abiri umushinwa niyo yaturihira iyo yari company y'umuzimedia muri Cerepe bamaze kuturihira ayo mahera turiga tumaze kwiga tuja mu higanwa chamba wa kabiri muri make twa participer turi bane makina comedy nyene twakina comedy stand up y'ukino uri umwe na comedy dramatique cyanda participa turi bane cyanda ronka certificat ya comedy muno mwanya mu ba certifié bari ngaha mu Burundi bafise certificat marezo ndimo mu ba comedy bafise certificat mu Burundi mu byumve ndimo je sindi cyaduka mu ba comedy yose amapengu ndo wa mbere mu ba comedy bafise amapengu easy one mu ba comedy bafise certificat no ndi muri batatu ba mbere cyanke bane kuko ni bake ngaha mu Burundi bafise certificat dupfa gukina abo bashagi bande bavumye nta ma certificat bafise nta cemeza kara ba comedy mbega kujya gusaba ko ugiye gukina imbere ya se ya nani tubigihoze cyenda hibagirwa ariko icemeza ko uri umukomeje bugifise ibikorwa ni bya mbere ariko no n'urukaratazi rukwemeza yuko wabihiganiye ufise ubuhizi ruba rukenewe ndarufise cyane nka mahirwe yo gukora ibyiwanje rero ntangura gukora ibyiwanje ariko inguvu amahera singira nakora decor amahera naronka yose yakuyajana kwishina banza nkayazana muri comedy biranga umugenzi wanje twa best tumenyereye ku izina rya OPG bacamye ba telefone bamwe escrote akijya mu kiyede tujya mu kiyede baba tugiye mu kiyede kugira turondere telefone yo gushutinga cyo kuza muri foto tu video kugira biboneka mugatereka tujye gukora ikiyede tugura aga telefone tuze turifata video tuziposting uwatubona je umbonye ndiko ndakina bambye ati je umpeti n'umusazi chizi byo nawe uzoshika kora ibindi ahore muri famille bambye ati tugashoka kubona muri comedy byo cugenda gushasha ariko ndagumizako ndavuga ati simva mani je muhira narimbaye nk'umukozi nimbaye nk'umukozi nije nateka nije nozi ivyombo kira kintu cyose
umva wakoropa nava ku ishuri nakoropa uzu z'abana iby'abana barazikwepesha quelque part gusa je narakoropa nkateka nkoze ibyombo utuntu twese twa esthétique twese nkadukora acanja muri comedy byose akadutse mu nzu ibyo rero wabikora gute ugacuza ukina na comedy ibyo nabikora kumvuze kugira ubuzima bwanje bubandanye sinzobeho ubuzima bubi bwo kurara hanze cyangwa imibarabara kuko burya iyo ubaye kwa Murundi uriga rero widekesheje nibikunda jewe sister wanje afite umukozi ariko ibyo byose narabikora wabikora gute yarabigutegeka cyane wabyikorera yari itegeko kandi mu mukozi nayo acakori kumva we wakora ivyo umukozi yakora umukozi yaraje bamubwira ati we fata umwana wicarire hayi mareza arabikora aje byaguye sister yabivuga canke n'umugabo sister umugabo we mani yarankunda man sister wone yavuga ati nabikora bro sister man je nuko sister atazura biki kigani azokira bakana kibonye azobimenya arabizi sister nkabikora ariko ibyo byose je sister wanje sinamushira ku mutima mubi navuga ati reka nyigisha ubuzima atukiri ngaho nyene bro hariho umukozi bega ni kweri kiwe nka musaza we yakubwira yuko ivyo umukozi yokora ari ubikora man sister yakuze nde anyereka umutima yuko nta muntu agira ibyagusa utegezwa kubikorera re inge jiwe najya n'amahera yabo y'amakaye bangurira vraiment barambye tutegezwa kuyakorera naje ndabitahuye nkibuka yuko ati ejo nejo mundi ni najya mu gwanje nzoba nkora niyo mpamvu naje nacangira iki ndabikora avuga ati kamenyere gukora nkiri muto kuko n'ubundi nibwo ndajya mu gwanje nzokora bisigura yuko rero maze kujya mu kiyede maze kujya mu kiyede ndakonesera kiyede rero hacaba aba diaspora abo ba diaspora nibo bariko barubakisha etage tuza turabatwenza mu kiyede bazuka kiro kiyede abayede bose bari mu ntwengo avuga ati mwabira famwe ni mutwengesha dayaji nitahiye nkatwenza abayede ndi mu kazi twenza abayede umu engineer waho acabona ko nzifite impano arantumira mu rubanza rwiwe maze kugenda no munsi wa mbere nakoze ku mahera ya comedy anga ibihumbi 50 n'ibyampaye kugira nje kumukinira comedy mu rubanza yari yo munsi wa mbere nkoze amahera ya comedy kuva nakina maze kugenda gukina ayo mahera yakojejiki hinge ndakubwira icyo nakojeje maze kugenda gukina dushitse kubera kumuryohereza abantu acampa ibihumbi 80 anyongira yari kuguha 50 nje kwa 80 ambye ati vraiment uranyogereje umutima abantu ibyo maze kubikora ayo mahera sinari yejenye twariye turi batatu nega cugure ya telefone wari ukeneye rindira twariye turi batatu telefone ibyo 180 tumaze kubigabura turi batatu telefone ntitwari kuyironka ariko twe twagiye turi babiri mu kiyede kugira dukore ducange turonke telefone imwe nziza ishaye dufatanya image nzi mwashaka yangaye twashaka nka telefone ya 10,000 aho twe twabona ko twayiguze menshi cyane aho twabona ati twishe umuzungu ku mahera rero turapambana iyo telefone turayironka baba boss batubona hajya bonyene kwanza twarahagaritse umudemu hari umudemu twahagaritse turi mu kiyede sister ngo je noganira namwebi abayede kujya mu boss acarabibona ngo hakubonye ku mugoro wakubisa gastire ntamenya ko yakuye nga tamwe ati sha tugire gute gasha kari bwo buzima karanja ujya mu manager kumbe nawe ntibimuvuyemo munyuma aratwicarika pembeni ndafise aratubwiye ati ndafise umugenzi wanje akora ibintu by'amafilme yigeze kugurura team muri Tanzania hamwe niyonye muri Senegal ati izo team ziwe yarazugure zirahomba rero akeneye kugura indi mu Burundi reka rero ndabapasiye mwebwe acyara dupasiya twebwe tumaze kudupasiya kuyiwe nawe nyene aratuzunza waundi nyene yaduzunza turamyihoza ariko umwe yadupasiya cyabanza avuga ati yambe ndabakoresha amezi 2 cyo turonka kontra niyo turi ya mbere nacendo nka mu contribue mu kiyede ini nta yanje ma brother kubakomeje uko rankurikirana niko byagenze sindiko ndabesha ikiyede maze kugikora maze kukivamo n'iki cyampaye kontra maze gukora kontra umugeze kuri kontra hafi 4 ari none asuye gukorana na Yason naho nyira cyama kontra maze gukora nzimaze kuba 4 ibunyengira nje muri kontra igira 5 urumva n'ibintu byo gushimira Imana mu nyuma Imana yaramfashije maze kujya mu makontra ndava muhira ndasezera muhira tuvaho tudashwanye ubu muhira barankunda mamonjere kare babonye nzereye barakubita ariko ubu ndabwiye ati ndegitego batego mwana aho rero ari ukuntu rema sister wanje ameze sigenda bimenye iyo sister ari kumwe n'abagenzi be baba mama hari ukuntu niyo ndamutelefone nkamubwira ikintu ari kumwe n'aba mama aca banza akagisubiramo yari namu telefone ndi muri show ibubanda no telefona alo sister acha mazalo ni sawa je ndi bubanza muri show kubera ari kumwe n'abagenzi baba mama nguri bubanza muri show kaka kugira bavyumve urumva my sister araryoje inkuru ariko nk'ubiyo ntagihana ati uri ndi bubanza nagiye uka job
ngo sawa ntavuga nasubira kubisubiramo kubera sindi muri show ahantu h'amateka rero my sister wanje muri no mwanya tumeranye neza nubwo umwana wiwe mukoroga amagaragiye marezo yananiye ubu ndakubwira akamaro k'ibana toilette yuzuye bahamagara marezo toilette yuzuye ducanga dushiremo vemire ibintu byinshi ubu nyene nabaye umwana mu rugo kubera naje ndafise aho mba naje nibanye ndafise kira kintu cyose urumva ubu sindabaririra ngo ndabagore ariko my brother nkibagora cyari kibazo ariko niyo mpamvu ndabwiye ati nimba uri kurakora comedy nimba uri kurakora iki kintu ukabona yuko comedy ya uri kurakora ntirikira guteza imbere ugacitanga rwimba ati reka ndabihebe ngende gukora ibyunguka my brother impano nizoba ari gwawe cyo biheba tu ariko ari gwawe nizokwimvira kubiheba nubwo uzoja gukora icyo kindi kintu kikwinjiriza amahera uzogikora mugabo usanga ajya amahera yakwinjira iryo hajyanye kandi muri comedy mbega no musi comedy y'Uburundi ibona gute ya comedy y'Uburundi irikira zitera imbere kuko bariko baramenya agaciro ko mu comedy ubunye je nta hiti mfise ngo ndengana abantu biruka ariko ntangazwa nuko comedian aho ngeze nsumba n'abaririmbyi bamwe nsumba abaririmbyi nka bande rero hari abaririmbyi turi muri kariyeri bande nk'abandi so turaba abaririmbyi n'abasumbya muri uno mwanya gusa nka Dramati turiko turababana apana muri hit mu byafisi Dramati turiko turababana kuko ndaye byatunze yego byatunze turiko turababana Dramati musumbye amahera oye n'amahera namusumbye turiko turababana ntuneranye turiko turababana kuba naragiye muri we nsanga afise igitanda nagiye muri ndagifise ngenda muri we nsanga afise intebe nagiye ndayifise intebe imwe muri ndayifise sanga muri wiwe arafise agafrigo frigi wanje ndiko ndayiteganya kuyigura urumva byose niko ndamwababa mu bastar umuntu twovuga novuga ko nanje nemera babaririmbye ni Dramati rero nabaze kumwemera naje ncamba nka Dramati umba turababana ujya ni petit frère musique petit frère comédien kabisa brother yes bakuzi wa TV wabyumvise Eunice Lago n'ubuzima umuntu acamo yereka ashaka gutera imbere impano y'umuntu uvuga yuko ntago vyoroshe kugira ngo impano yawe ishobore kugutunga impano bisaba slago bisaba uce mu mahwa mungorane man uramaze gukubitwa mano zira comedy kareka warakubiswe man twarigeze gukubitwa ijoro riraho dutashe man tuvuye guteramisha abantu ore twabateramishije ku buntu twagiye kwisabira show tuciye dutayimbonera kure turahuye dutera igiti ngo turi bisuma umwe muri bisuma muraga ngo turi bisuma ngo tuvuye kuyiba ngo bigenze gute kumbe zacu turi muri man comedy n'ikindi kintu kugira utera imbere ni benshi batwenza brother bakigingi barafatishije bamutima barafatishije re kugira ubarengane bajya uba wakoze kandi cyane uno musi ariko hari ikintu nabonye ntogenda ntababwiye aba boss bose bo mu Burundi umubosi dina mu boss aba mu Burundi akoresha media ntahemba ngo umubosi wese ari mu Burundi akoresha media ntahemba nde hahemba utari mu Burundi aja agaciro k'umukozi udahemba ninde udahemba n'uri mu Burundi nde twama twumva babyidoze n'ihuriro ahandi byanyishume byose barabyidoga sha bidoga gute bakubata amahera baronka shari man je nta mukinyo mu ihuriro n'umwe yasumbye umushahara kuri no mwanya kiretse abavuyeyo nawe mufise cyamamare wo mu ihuriro ahembwa 50 urayazi ndayazi brother je narahamagawe mu ihuriro ariko sinagiye sinamugaye ngo ndamutuke bati sinoza kuko ndazi ko utazompemba uzotuma nguma mu bukene mfise hiti cyamamara nsumbya hiti n'abantu bamukurikirana abantu ni benshi sana bamukurikirana ariko nanjye ndamusumbya ku mufuko kuko aho mba nahaba haratandukanye aha burahazi none ndahazi man emetre 40 naho ba emetre 60 naho ba emetre 60 none umva ikintu atayitandukaniro nini Roma rero abakinyo mu ihuriro babimye valere y'akanoti bisigura ati mu boss barabana ababwira ati nagenda gowe nkayo mugowe rero nimba mwese mugowe tagira ati ubukene burahari nta mu boss ari mu Burundi ashobora guhemba akajambo ka nyuma rero basi akajambo ka nyuma novuga nko ku bantu bakina kwanza comedy abantu mukina comedy bantu utahura ati je nk'umukomedie ndinde nkina gute abantu bankundira iki wone butaratahura icyo bagukundira brother uzoguma wihenda wiruka ngo uri kurakina ariko uzosanga uri kuraruhira ubusa kuko muzuzoga umushanja ko nturitahura banza witahure mu byo uri kurakina ati byo ndiko ndakina je mfatwa nk'uyu je ndamaze kumva ko mukunda agaterime kagasore kari akompanye umva ndi akompanye nguma ndabibabwiye muramaze gukunda inyenyi yanje
yiberekere cyo turangiza rero egera imbere nindi ndaje sogera mbere kwanza egera imbere turangize genda yibereke kwanza hinge abafana muri ko muradukurikira ndiko nkorera kuri Marengo Movie Official niyo YouTube kuri no mwanya ndiko ndakorerako iyo YouTube rero ndabasaba munsangeho mukumusange agasore kari akompanye kanya mugahe subscribe ntuye irega ngenda kini kubaho bereke iyo nyine tushe turangiza basi ganda bereke nyinyi gato ndakini kubaho udu subscribe nka tune mushireko hanyuma ubuzima bubandanya kavunde ndakaronke muhira mina misuko nyene reje I thank you so much bro yeah ndagushimiye cyane nongera shimira abakunzi ba Royal TV shimira n'amaguru yabazanye kuko ntimwari kundonka mutazanywe n'amaguru nongera shimira ijuru n'isi rikiriho kuri no mwanya kugira mpeme nongera shimira n'Imana yaremye kamera ikarema nujya mu kamera nyuma mukuye yes mujya mu kamera mana arakundwa kari mapengo nkanje ngabujyana kugenda muraba mapengo afite amapengo natwe ngenda Imana yamuroniye umengo ni beni yamabuye Imana yasutse mu kanwa amenyo ni menshi cyane brother bagabanyaranye nkanje nuko nyene ama ndiko turihutisha nyene sezira abanyanyi bawe nyuma nanje nigiye system twagiye ndibaza kabisa yes wakuzi wa TV ariko ndagushimire wowe kwikiye kino kiganiro ntibagire gukora subscribe kuri TV kugira ngo uzurabona professional interview uzurabona update news ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show cya kiganiro okiguha akajyo keza akukumenya amakuru y'abastar akukumenya amakuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare vyacu ubibayeho gute. My name is Radio, this is Loy TV, we love you so much. Dusubire ubutaha, ciao ciao, wagwana.